Sanga ikaze nshuti banywanyi bacu turasubiriye kubamwirira canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye hirya no hino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini eka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi turera igenekerezo tukaba tugarutse tubashitseko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira mu Burundi ni amakuru atoherezwa n'umugwi w'abamenyesha makuru akomeye cane akorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi bakayaturungikira tukayatosora tukayabashitsa ko yose ido nido. Reka ndabakengurukire cane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora kandi ko karyo ndagusaba umanuke musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uraca urabona ari akazogero nawe nyene upyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku vya misi yose ido nido. Ingingo nkuru nkuru turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ibintu birahejeje gukomera cane mu gihugu c'Uburundi aho kuri ubu ngubu wahoze ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu cacu c'Uburundi amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ava mw'ibohero rya Gitega aravuga ko abasirikare bacungera inkambi itamenyekanye bamukuye mw'ibohero rya Gitega kuri ubu ngubu kabivuga ko yoba agiye kurira indege yerekeza ahantu tutaramenyekana turi buze kubashitsa ko muri aya makuru yacu ni ibintu bihejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi birahejeje kwibonekeza n'inyuma yuko humvikanye amakuru akomeye cane kuri radio na televiziyo vy'igihugu. Ibintu birahejeje kwiyangara mu gihugu cacu c'Uburundi. Wowe ico usabwa manuka musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uraca urabona ari akazogera nawe nyene upyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku vya misi yose ido nido. General Prime Niyongabo yoba ari muri uyu mugambi abavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ari dosiye yateguwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye abandi bagaca barabifuta. Itangazo giturumbuka ryari risohotse kuri radio y'igihugu aka kanya rirafuswe ririko rirafutwa n'uwuhe mutegetsi akomeye cane inyegeje muri uyu mugambi ukomeye cane uhejeje kudushikira. Ubutegetsi bwa Gitega no mu biro vy'umukuru w'igihugu birahejeje gusambuka nyuma y'isanamu iteye ubwoba yibonekeje. Biravugwa ko General Ngiyome Bunyoni yoba agiye gutorokeshwa ibohero nk'uko bivuga ko yoba yajanywe n'indege y'igisirikare ariko bikavurwa na bamwe mu begereye ubutegetsi bavuga ko batazi uwarungitse iyo ndege. Abandi bakavuga ko humvikanye amakuru akomeye cane ko General Ngiyome Bunyoni yoba yahungishijwe nyuma yuko yibonekeje mu mugambi ukomeye cane ngaha mu gihugu c'Uburundi ubujanye na Red Tabara. Navyo muraza kuvyumviriza muri aya makuru yacu ko tuyabashitsako ido nido. Muri ibi biganiro n'amakuru tuba tubashitsako kuri imbonesha kure imwe rudende ya Burundi News TV. Turaza kugaruka ku mugambi ukomeye cane Red Tabara ifise ku gihugu igitero kaminuza kiriko kirategurwa navyo turaza kubibashikiriza aho kizagabwa. Ni nyuma yuko bivugwa ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye yaba amaze guhakwa kugandagurwa nyuma yuko ibintu vyose bihejeje gukomera cane mu gihugu c'Uburundi. Abajenerali bihanganye bikomakomeye bifashe ingingo ikomeye cane giturumbuka. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca niwe wenyene bivugwa ko yoba ashigikiye umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Abasirikare bagendanira umukuru w'igihugu Neva boba bahejeje gukora ibara nk'uko twabibandanirije kubibwirwa namwe mu begereye ubutegetsi bakaba bavuga ko ibintu bihejeje gukomera cane. Uwahora ari umushikiranganje wa mbere aravuga ko yoba yarungitse imiliyoni 27 kungurukana bumenyi zitandukanye zitaramenyekana. Bivugwa ko yoba yayohereje abaza kumutorokesha ariko nanone bamwe bakaba bavuga ko yoba akuwe mw'ibohero kumvo z'itangazo rifuswe aka kanya kuri radio y'igihugu na televiziyo RTNB. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu mu nyuma. Reka tubanze tuyatangurire ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira mu nyuma turaza kuyagaruka ko yose ido nido. Amakuru akomeye cane biziga
ibiziga vy'abasirikare b'u Burundi birahejeje gushika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ni nyuma yuko hari hibonekeje umugambi ukomeye cane, nawe turaza kuwugarukako mw'idonido ry'amakuru twabateguriye kw'iradiyo y'igihugu na televiziyo. Itangazo giturumbuka rirafuswe nyuma yuko ryari ritangajwe n'umumenyeshamakuru, nawe bikaba bivurwa ko ryoba yaciye atambwa mu mvuto nyuma yuko ryari riteye ubwoba abanyagihugu. Navyo vyose turaza kubigarukako, aka kanya turahejeje mu gukora amatohoza kuvyerekeranye n'iyo dosiye yibonekejemwo abansi b'ibihugu bitandukanye, nk'uko muhora mubikurikira kuri iyi mboneshakure yacu imwe rudende, bibashitseko amakuru akomeye cane abahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka amakuru yacu tugaruke tuyatangurira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu Burundi, mu nyuma turaza kubashikiriza ibivugwa kuri Alain Guillaume Bunyoni bivugwa ko yoba atorokejwe nyuma yuko yibonekeje akurwa mw'ibohero n'abasirikare hatazwi inkambi bavuyemwo, batazi n'imvo yavyo. Ivyo vyose turabigarukako muri iri donido ry'amakuru twabateguriye, ni mu kanya nyuma y'akananga. Reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira mu gihugu cacu c'u Burundi. Umurwi w'abasirikari b'abarundi n'amakamyo yuzuye ibigwanisho bajabutse Rusizi berekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni nyuma yuko kuri iki gitondo hari harungitswe ibiziga bishika kuri 34 bishikanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abaryango baba bafise abasirikare mu gisoda barahangayitse cane, aho umubabaro bawugaragaza ku kimenyesha amakuru cacu cabandanyije mu gukora amatohoza ku vyerekeranye n'iyi dosiye. Abanyagihugu baridoga ko abo baryango bataronka amakuru y'ababo boba bararungitswe hama bakicwa. Ibi vyose reka turabigarukako mu makuru yacu idonido. Igihugu c'u Burundi cohereje abasirikare benshi cane ku rubibe rwa Rusizi berekeza muri RDC. Ibi vyose reka tubigarukeko mu makuru yacu, nyuma turaza kubabwira ivyerekeranye na RTNB n'ibijanye n'ibihejeje gushikira mu gihugu c'u Burundi. Ikompanyi yose y'abasirikare b'abarundi yitwaje ibigwanisho binini cane n'ibito bito barabonywe ku nkengera y'uruzi rwa Rusizi, aho ni ku rubibe rwa RDC kw'ibarabara rya gatandatu ku mutumba Kaburanwa muri komine Buganda, intara ya Cibitoke, buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Kuri uyu wa kane hafi isaha 12 z'umugoroba bariko bajabuka Rusizi binjira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Muri santeri n'uwurongoye igipolisi muri iyo komine ntibashimye ko kugira ico bashikirije ikinyamakuru cacu uko twariko turabandanya mu gukora amatohoza ku vyerekeranye n'abo basirikare naho ibiziga vy'abasirikare b'u Burundi vyashikanywe. Kubw'isoko yacu n'isoko ryaho nyene biragaragaza ko abo basirikare b'u Burundi bari mu makamyo 4 yuzuye ibigwanisho, bakaba berekeje ku Rusizi kugira ngo bajabuke muri RDC. Abanyagihugu begereye urwo rubibe bategetswe kuvaho kugira ngo ntibabone uko abasirikare b'u Burundi bariko barajabuka berekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bivugwa n'isoko mu gipolisi. Ivyo vyose bishikirijwe nyuma yuko abagwanyi ba RD Tabara bahejeje gusohora itangazo giturumbuka avuga ko bagomba gutera igihugu c'u Burundi bagafata ubutegetsi, intwaro ya nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye igakurwako. Niho havuye inkuru ikomeye cane turibuze kubashitsako ijanye na Alain Guillaume Bunyoni. Mwarumvirije ko yoba afasha kandi akaba akorana n'abagwanyi ba Red Tabara, naho General Prime Niyongabo mwarumvirije ko yibonekeje mu mugambi ukomeye cane wo kuba yagerageza gutembagaza intwaro y'umukuru w'igihugu no kumugandagura, nubwo biriko birakwiragizwa mu gihugu c'u Burundi. Isoko ryaho nyene ryamenyesheje iki kimenyesha amakuru cacu ca Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende igushitsako amakuru akomeye cane ko abo basirikare b'u Burundi bagiye i Goma, umugwa mukuru wa Nord Kivu, mu misozi migufi na miremire yo muri teritwari ya Uvira muri Sud Kivu mu buseruko bwa RDC.
iri soko ritomora kandi ko abo basirikare barungitsweyo mu mugambi wo gufashanya mu vya gisirikare hagati y'ivyo mu bihugu bibiri bafise igikorwa co kugwanya umurwi wa M23 n'abagwanyi b'abarundi benshi muri ako karere. Muribuka ko abo bagwanyi bavugwa ari Red Tabara yibonekeje igaba ibitero vyinshi ku banyagihugu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Birababaje cane vyo twaraye turonse muri aya makuru akomeye cane ahishije kudushikira, ariko nanone turaza kubigarukako mw'idonido ry'amakuru yacu. Nubwo biruko amakenga ntabura mu banyagihugu ivyo vyose kuko bibaye inyuma yuko ibiziga saga 434 arivyo bimaze gushitswa ngaha mu gihugu c'u Burundi vy'abasoda b'u Burundi vyagandaguriwe mu gihugu ca Kongo. Bikozwe ngo n'abagwanyi mu migwano yari yabahuje mu gace ka teritwari ya Masisi, Canga na Rucuru. Ibi vyose nk'uko bivurwa n'umumenyeshamakuru wacu akorera muri ako karere nyene. Nubwo biri uko amakenga ntabura mu banyagihugu baba mu nkengera bama babona buri munsi hatahukanwa ibiziga vy'abasirikare b'u Burundi biciwe ku rubuga rw'intambara muri RDC. Tubabaje cane kuri ivyo uwurongoye igipolisi muri komine hamwe na musanteri wa komine Uganda ntibahakana ayo makuru, bayemeje cane nk'uko tubishikirizwa nawe nyene, ariko ntaco bavuga ko na cimwe, ariko bemera ko ivyo vyose biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Uburundi bufise inkambi zibiri z'igisirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo zarungitswe yo mu mugambi wo gufashanya hagati y'ivyo bihugu bibiri hamwe n'umurwi w'akarere ka EAC. Igihugu c'u Burundi cagize uburakari bukomeye cane nyuma yuko ivyo biziga vy'abasirikare bishikanywe mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu kuri RTNB ibintu naho birahejeje gukomera cane. Iyo ni urwandiko rwarungikiwe umukuru w'igihugu basaba kuronswa ibirarane vy'imishahara, ariko ivyo vyose vyabaye kuri dosiye yari yakozwe na General Guillaume Bunyoni akomeye cane mu gihugu c'u Burundi, nubwo bivugwa ko yoba apfungiwe mw'ibohero rya Gitega. Gusa abegereye Igitega amakuru barayashidikanyako cane kumvo zuko hariko harakwiragizwa ibihuha ko General Guillaume Bunyoni yaba ariko arakorana n'ibihangange mu gihugu c'u Burundi. Abakozi ba radiyo n'imboneshakure vy'igihugu barasinye ku rwandiko rwakurikiwe umukuru w'igihugu ruramurungikirwa umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye basaba ishirwa mu ngiro ry'itegeko ry'umukuru w'igihugu rijanye n'irekurwa ry'imishahara no kudozwa amapeti mu kazi. Vyumvikanye ko General Guillaume Bunyoni na General Prime Niyongabo aribo bateguye iyo dosiye kumvo zo gutangura kugumura abamenyesha amakuru bakorera kuri radiyo na televiziyo vy'igihugu. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru urwo rwandiko rwashikirijwe umukuru w'igihugu ni uruhe, vyoba vyavuye ku zihemvo n'ibice. Umutegetsi akomeye cane Gervais Ndakugarika, uwo ni Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika, nici yoba yabivuze ko reka tubibashikirize muri aya makuru yacu. Ni nyuma y'ingingo y'inama nshikiranganji yo guhagarika itangwa ry'iyo mishahara. Inkuru ya Burundi News TV nk'uko amasoko yacu abimenyesha ivuga ko ibintu bihejeje kuyangara cane mu gihugu cacu c'u Burundi. Bivuga ko iradiyo n'imboneshakure vy'igihugu biri mu nzego 133 z'igihugu zifise amategeko adasanzwe ziriko zirasaba ishirwa mu ngiro ry'itegeko ry'umukuru w'igihugu ry'uwa mbere Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2023 kubijanye n'ibirarane ku mishahara. Hategetswe ko nk'uko twabishikirijwe n'umwe mu bamenyeshamakuru bakorera ku iradiyo na televiziyo y'igihugu, haravugwa ko ariko atashimye ko tumuvuga amazina yiwe kumvo z'umutekano wiwe. Haravugwa ko General Guillaume Bunyoni ari we washizeko amahera menshi cane yongera imishahara, abwira abamenyeshamakuru ko azobakubira ubugira gatatu ariko bagakora iyi migumuko. Niho baciye batangura kwandika uru rwandiko bashikirije umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye.
hafi abakozi 400 kubw'urongoye iyo sendika barateye umukono kuri urwo rwandiko rwarungikiwe umukuru w'igihugu Ndayishimiye, nubwo abajijwe nanone abajeje intwaro kuri RTNB batavyemera. Ico gikorwa c'abakozi muri RTNB cakozwe bitumwe n'ingingo y'inama nshikiranganji yo kubangira ibijanye n'itangwa ry'imishahara. Imvo mu nama yayo yo kuwa gatatu kuwa 18 Gitugutu umwaka w'2023, inama nshikiranganji yagirije zimwe muri izo nzego zirabwa n'iyo ngingo kuba zakoze ibiharuro bitari vyo ku mishahara. Inama yihutirwa yaciye itunganywa n'ubuyobozi bukuru bw'iradiyo na televiziyo vy'igihugu kugira ngo baburabuze intambuko z'abakozi bo muri ico kinyamakuru ca leta. Muri iyo nama yakozwe ku mihingamo kuri muri uyu wa gatatu yari yitabwe na Thierry Matayo, umwunganizi w'umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru Eric Nshimiyimana. Ivyo vyose nk'uko turiko turavyumviriza mu matohoza yacu, bivugwa ko iyo yose ari operasiyo yakozwe na Generale Arengiyome Bunyoni hamwe n'umukuru w'igisoda ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abasirikari bociye barungikwa kw'iradiyo na televiziyo vy'igihugu, bivugwa ko arashobora kuba ubugumutsi buteye ubwoba abanyagihugu bagacekamwo ibice n'amacakubiri vyibonekeza. Ibijanye no gucanamwo kw'iradiyo y'igihugu vyoba bigiye kwibonekeza nyuma yuko hashikirijwe aya makuru akomeye cane, hibonekeza ubugumutsi mu bakora kw'iradiyo y'igihugu na televiziyo y'igihugu. Umuyobozi mukuru wa radiyo y'igihugu yishura ko vyari vyashikirijwe n'umwe mu bakozi, yavuze ko ikibazo co kurekura imishahara kitamuraba. Ni nyuma yuko yaraciye atabwa mu mvuto ku mvo z'amatohoza. Kubw'amasoko yacu ngaho kw'iradiyo y'igihugu, Nshimirimana yatwumvirije mu gatondo co kuri uyu munsi wa kane igendereza ry'igihugu. Abakozi ba radiyo na televiziyo vy'igihugu RTNB nanone co kimwe n'abandi bakozi bo mu zindi nzego 132 zifise amategeko bo mu zindi nzego zidasanzwe ntibatahura igituma itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa mbere Nyakanga mu mwaka w'2023 rijanye no gutanga ibirarane vy'imishahara hamwe no kuduga mu mapeti riratashirwa mu ngiro n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta. Ubw'iryo tegeko imishahara yategerezwa gutangwa kuva mu kwezi kwa Gitugutu umwaka w'2023. Abo bamenyesha amakuru barafise itegeko ryo kuba ngo bohagarika canke bagatangaza amakuru bivanye nuko bagiye muri ubwo bugumutsi, ariko nanone batatu muri bo barahejeje gutabwa mu mvuto ku mvo z'amatohoza no kuvyerekeranye n'uwoba yinyegeje muri uwo mugambi. Generale Arengiyome Bunyoni muriko murumva ico ariko arashaka gushitsako ku banyagihugu, kandi mwaramwumvirije mu bintu bitandukanye arici mugabo ibintu birahejeje gukomera cane, ariko wowe ubandanya mu gukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka ndaguhe kaze kandi ndagukengurukire cane nshuti munywanyi. Abamenyesha amakuru bacu bakorera ngaha mu gihugu c'u Burundi bariko barabandanya mu kutugirira amatohoza. Turafise abamenyesha amakuru bibanga bakorera mu butegetsi mu biro vy'umukuru w'igihugu, turafise abamenyesha amakuru batandukanye baturonderera amakuru ngaha kuri imbonesha kure yacu. Wewe usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazogera nayo nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nizere ko ibihe vyiza arivyo tubipfuriza nk'uko mubandanya mu kubitwereka kuri imbonesha kure yacu. Mukanya nyuma y'amatohoza turagaruka tubashitsa ko amakuru avuye mu myanzuro umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye ashize ahagaragara. Reka iyi ni Burundi News TV.